Majambo make nkuko mwabibonye kuva muri Buhumuza, Butanyerera, hama Burunga, hanyuma ubu tukaba tuje ngaha aye ibujumbura. Murabona neza yuko vyagenze neza cyane. Intara zose na Gitega irimwo mwarabonye neza yuko vyagenze neza. Ikintu ca mbere dushima nuko inzego z'igihugu bafashe nkama rino higanwa kandi bakagitabira. Aha twohera ku bushikiranganje bw'imico n'akaranga bo baturungikiye umwe yaserukiye ubwo bushikiranganje, tukaba twaragendanye mu izo ntara zose kwari zitanu. Ikindi naco gikomeye nuko abatwara izo ntara bose aho bagiye barashika, urabona ko intara nka zibiri barahishikiye ubwabo, izindi ntara batashoboye kuhashika barungitse intumwa zibaserukira. Ico vraiment nico dukenguruka. Ikindi gikomeye nuko integuro uko twayiteguye niko vyagenze. Urabona neza yuko intara zose bitavye ihiganwa bari benshi, hanyuma tukabona neza yuko jiri yagiye iravyifatamwo neza. Kuno munsi rero wa nyuma ku musozi wa rino higanwa mu ntara, urabona neza yuko abarundi isinzi bose bavyitabiriye kandi bagaruka kuri yambona kazoza vy'ukuri. Biragaragara neza yuko rero kino gikorwa gifise ingaruka nziza kubijanye no gushira mu ngiro mbona kazoza y'igihugu, kuko ugwaruka n'abakuze bitabiriye no higanwa urabona ko bagaruka neza gushimangira inyifato n'ingendo nshasha twogira. Mwarabonye nko mu Butanyerera umwana w'imyaka 7 niwe wenyene yatahukanye agashimwe ka mbere mu vyo twise kwivuga amazina canke ivyese poeme n'ibintu nk'ivyo, yabivuze neza cyane. Ukabona rero yaba bato n'abakuze bose bari ku kivi kandi bashigikira mbona kazoza, kandi bigaragara neza yuko amajambo bakoresha n'imvugo bavuga nubwo babikina biragaragara neza yuko biteguye kuja muri no rugendo kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu. Ubutumwa nubuhe? Ubutumwa nuko uwibaza yuko hataragera ko duhindura ingendo, uwoye yaracerewe. Uwibaza yuko vya bindi bikiri kwa kundi, we yaracerewe. Azomera nka wa murozi yari yamenyeye gukinda, akaza gukinda ku muntu atazi yuko igihe cyahindutse hama gatibuka. No kuvuga ubu ni igihe cyuko abarundi bose bamenye yuko ivyari amagera vyaragerutse, uko vyari bimeze siko bikimeze. Ubu twatangwa urugendo rushasha twese kugira ngo tube bashasha, duhindura ingendo n'inyifato kugira ngo twubake igihugu. Nkuko mwabibonye rero ingeso zose na cyane cyane mu bakozi ba leta bobo nibo bafite uruhara ntangere, nkuko imbona kazoza yonyene bivuga. Irya vision 2040 irerekana neza ko leta itegerezwa kugira uruhara rudasanzwe. Ubwo ruhara rero nuko abakozi ba leta bose bokumva neza yuko bategerezwa kuba imboneza, bakagira ingendo n'inyifato bijanye kugira ngo ivyaturanza aho hambere ntibiturange muri ino myaka turimwo, na Ryagiye tutanguye urugendo rushasha rwo kubaka Burundi mu kuja kuri yambona kazoza vy'ukuri. Ivyo rero mwarabibonye mu ntara zose yuko abantu bose bavuga bati ibizingamitse igihugu cyane cyane ibituma kitavaho kiri na kamwana wa mama nubiturire, hama ni inyuruzo ry'amatungo ya leta no kutarangura neza imigambi yari yashizweho kugira ngo uburyo bubonetse imigambi ntikogwe, hanyuma tutibagiye gushira imbere akamwana wa mama, inyungu z'umugambwe, inyungu z'amadini, inyungu z'amoko. Ivyo nivyo vyatumye Uburundi butagera kwihangiro bwari bwayihaye. Ubu rero abarundi bose bahamagariwe kuja hamwe kugira ngo barengere ivyo vyose baratandukanya amoko, imigambwe n'ubundi bube gito bwose kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu twese atanumwe avuyemwo. Mwarabibonye ingene abantu bakina, abantu bagakina bari mu buzima bubi, berekana ingaruka bahuye nazo kubera umwe mu bategetsi yagize inyifatiye ituma abantu batavaho bari. Si nivyo gusa, ku barundi bose bakunda igihugu cyabo, abakinye barerekanye neza ingene twese shaka kura amaboko mu muzu tugakora, ntitugume turangamiza leta ngo nizo duha akazi nizo dufasha. Tukabwira abarundi bose yuko hejeje amashuri tunyaragasa ukore ivyawe, bibaye ngombwa ugerageze kugwiza ubuzi mu gisata wanonoseyemo ubumenyi. Bitabaye uko bizogorana kugira ngo iyo mbona kazoza tuyishikeko. Naho rero mvuga nti abantu bose mu bisata barimwo nibamenye neza yuko imbona kazoza ari ikintu gikomeye. Narirya abagiye baracapa mwarabibonye aho bagiye baronka ubushimwe, baratwereka neza ibigize zirya nkingi zitanu, ico bita les 5 piliers zigize imbona kazoza y'igihugu. Hanyuma hano wabiducapiye neza shamo na objectif mugabo akerekana neza yuko igisata cyose giteza kugira uruhara. Leta
igira uruhara rwayo itwereke ko yahindutse vy'ukuri, itwereke yuko abayigize uno munsi ari bashasha, ntihabemwo abantu bagifise agatima kakandi, haba abantu bose basanzwe bari mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu berekane ko ari abantu bahindutse. Aha naho tuja tugaruka tukaraba ku bijanye n'imico n'akaranga, ivyo byose barabitweretse ingene ishaza twese guhinduka kugira ngo bigende neza. Ni ivyo muri rusangi, ni kugira ngo umurundi wese ahari yumve ko ibintu vyahindutse, ko abarundi baba mu Burundi n'abari hanze y'igihugu bose ubu bari mu mbona kazoza. Ko bari mu mbona kazoza rero bisigura ngo hari ibintu badategerezwa kureka ngo bareke ko ibiguma uko vyahora, na cane cane bagakebura, bakinginga, bagaheza bakabwira abantu ati ibiye byarahindutse, ubu turi muri ibi kugira ngo duje mu mbona kazoza, nk'uko umukuru w'igihugu wenyene ubwacu yama bicikiriza uko bukeye ko bwije.